Mbega Kirikou akili hamwe na simbizi wasemavumba boba bapfiki? Ko simbizi wasemavumba yitwara avuga ko Kirikou yoba yashatse kumwica kubera ko yoba ariko aramuha impanuro. Mbega wewe ugerageze kumviriza no makuru vyari bikwiye koko ko Kirikou yivuna simbizi wasemavumba? Nimba hoho vyoba vyari bikwiye kubera iki Kirikou yabikoze? Mbega hoba bikenewe ko simbizi wasemavumba ahimiriza Kirikou ngo aposte ibintu vya superbat? Ayo namwe mu makuru tugiye kurabira hano mwe mwa kino kiganiro. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro ni The Winner Boy. Hama nkakwibutsa ko ukora subscribe kugira tugire umuryango wagutse. Nkaba nongeye kuguha ikaze nanone. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, abari mu buseruko, mu burengero, mu buraruko hamwe no mu bumanuko bw'isi. Ndabahaye mwiriwe, nongera ndabaha n'ikaze kuri Black Entertainer. Ati none uno musi bimeze gute? Canke uno musi amakuru atuzanye ameze gute? Naje nyene n'ubundi twamaze kuyavuga, ni kubijanye na simbizi wasemavumba canke umuririmbyi Kirikou akili. Hari abantu bariko barabreminga Kirikou cyane, ari byo bitumye nje kuvuga ko ubundi simbizi wasemavumba yagiye kwitiviraho ntashimye kuvuga, avuga ko Kirikou yoba yashatse kumuhohotera canke kumwicisha canke kumukubita akoresheje bimwe mu bintu tuzi bikomeretsa, aho yavuga ko bari mu kabare canke basohotse bavuye mu bikorwa vya superbat. Hama niho simbizi wasemavumba yavuga ko Kirikou akili yari karamuhanura, hama Kirikou atora icupa agomba kurikubita simbizi wasemavumba. Mbere bavuga ko nicabona cari kihari arico chevare, kandi na chevare nyene akaba yarakoze ikiganiro akavuga uko vyagenze. Ariko rero ikintu kinzanye hano ni ikintu kimwe. Simbizi wasemavumba avuga ati je nariko mbwira Kirikou iposte yiyemeje ko azopostinga poste zitatu nimba ari mu kwezi, sinzi nimba ntihenze, ariko yavuze poste zitatu mu kwezi kose. Simbizi nawe akavuga ati ntiyigeze apostinga poste nimwe muri uko kwezi. Ariko ikintu nca nibaza ngaha nyene, mbeske wewe simbizi wasemavumba kuza kubwira ibi bintu Kirikou, wewe uri giki? Mbega hoho watumwe n'iryo shira hamwe superbat ko woja kwibutsa Kirikou kugira ngo azoze arapostinga ibikorwa vya superbat? Hari abantu mukunze kuvuga ngo urumva ngo biri mu masezerano ngo ya kontra ngo bari bavyemezanije. Nkabona muguma mugaruka cyane ku kibazo c'imodoka ya Kirikou. Aha hantu mumfashe dutahurane neza. Kirikou kuba yararose imodoka, ntabwo yarose imodoka kubera habaye kontra, ahubwo habaye ico bita competition. Barakompese bajana indirimbo zirakompeta, muratora nk'abafana babo, hama umuririmbyi Kirikou aratsinda ihiganwa, abo wa mbere abona kuronka ijya modoka. Nkuko na Alivera Muhimbare yabaye wa kabiri afise ubushimwe yarose. Mbega simbizi wasemavumba ko avuga uko hari umunsi numwe murigera mubona agiye kwibutsa Alivera Muhimbare? Kuko na Alivera nubwo yabaye wa kabiri bafise ibyo bemeranije na superbat. Nimba ho baharabayeho kontra, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kontra nkuko dusanzwe tubimenyereye nka za assurance bike baramaze gusinya amakontra, ni kuvuga ugiye kuraba muri Boomm Boy umuririmbyi Kirikou akili
n'amakontra menshi amaze gusinya ku buryo atoba yobewe ngo ninasinya kontra bisabwa ko nzokora uku, ninasinya kontra bisabwa ko nzokora ibi. Si ibintu worinda kuja kumwibutsa, ni ibintu abayemwo asanzwe amenyereye. Ahubwo ikintu ndiko ndashaka kwibutsa Simbizi Wasemavumba, kuba yararose imodoka nuko habayeho competition, arahiganwa aratsinda abona kuronka ijya modokari. Hama hakaba harabayeho ikintu bitwa contract, ni ibintu vyoba vyaraje mu nyuma. Kirikou wenyene ubwiwe ntiwovuga ko ayobewe ibyo gukora yaho atokubahiriza kontra yoba yaragiranye na Superbat. Simvuze ko Superbat ego atakintu yakoze ikintu kinini pe, kuko ntashyira hamwe rindi na rimwe muri music industry yo mu Burundi irigere itanga agashimwe nka kimodoka. Ikibazo rero ncambaza Simbizi Wasemavumba, mbega wewe Simbizi Wasemavumba kuza kurengera ukavuga amajambo ya muhehe, bamwe ibiyayura mutwe, bamwe ibintu byinshi, urumogi, amajambo adashimishije ku mu artist. Rimwe na rimwe niho bavuga ati umuziki wacu Burundi reka tugume hasi, mwebwe nyene nimwe mutumuguma hasi. Uza ku blaming uwundi muntu utabanje kwiraba nawe ubwiwawe. Wowe uvuga ngo mwibiyarura mutwe, ubwiwawe Chevare wenyene yivugiye mwese mwari mwanyoye, nta numwe yari muzima, mwese mwari mwanyoye. Mugabo uraje ngaha wemeza ko wewe yari yanyoye urumogi, anywa ibitabi, anywa vyanda gutakiye, mbe wewe wari muzima ntiwari wanyoye? Ico ni ikibazo ca mbere nobaza Simbizi Wasemavumba. Kuvuga ko abandi bari banyoye, wewe wari muzima, nta nikimwe wari wanyoye, wari normal. Ikindi ca kabiri, imodoka Superbat yoba yahaye Kirikou ntiyayimuhaye gratuitement, yayimuhaye kubera ibintu yakoze. Imuha iyo modoka kubera ko yabaye uwatsinze, the winners. Ntabwo yamuhaye imodoka ku buntu gusa ataco yakoze. Hama ibiri muri contract bizi Kirikou bikamenya na Superbat. Nimba koko we yari vugiye tinzoba postinga 3 mu kwezi, kontra ntirahera. Nimba nta kontra y'ukwezi baho, habaho kontra y'umwaka mu mashira hamwe akomakomeye. Eska ashobora kuba avuga ati igihe cyo kuba postinga ntabwo kiragera. Uno munsi mwebwe Chevare na wewe mwagiye aho muravuga amajambo menshi, mugabo Kirikou wenyene ubwiwe ntarigera atanga ikiganiro n'ahantu na hamwe avuge uko byagenze. Mwebwe nimwe muriko muramwicira kayo, we yikoreye umuziki kuba hit. Aha nihe uno munsi ariko akora neza, amastade arayuzuza, hehe hagenda hose arakubita ibintu bikamera neza. Mugabo kagashavu zanzigo zama mu bantu kugira umushire hasi uvuge ko yaje yanyoye ibimogi ashaka kukwica. Mbega hoho nimba ivyo vyarabaye mukaba mumfise na evidence, kubera iki mutagiye kwitwara muri sentare kugira ngo ikosa ryabaye barikosore? Mwabonye ko vyiza ari uko mwoza ku ma TV online kugira ngo mumusevye, mumugabanirize izina, mwice brand yiwe. Ntabwo ibi bintu ari vyiza. Nyimba abantu muri mu rugendo rumwe mukora akazi kamwe, kora umuziki hama namwe ibyo mukora mubikore neza, ariko mureke kwicira brand umuntu ngo kubera habaye agakosa runaka. Eske wewe nta makosa ufise? Nta bintu bibukora ariko bataza kuvuga handi? Mon cher Simbizi, gabanya ibintu by'urunwarunwa. Yego turazi hariho byinshi ufise wakoze mwino industry y'umuziki, mugabo ari ibintu byinshi usanga umengo uri kurabonera aba artist. Gerageza ibyo ukora byose ubikorane intelligence, ubikorane n'ubwitonzi. Ku blaming umuntu ku kantu kagakosa gato kabaye nibica bisaba ngo wewe ngubonekane kuri mwiza gusumba abandi. No,
banza urabe kuri kote zose eske jewe nyimba harya byarabaye jewe naco narinda mugize kugira bibe nimba hari ico wari umugize kutabivuze ngo tuvyumve. Rero je mbona nkaje nk'impanuro zanje ntabwo wari kuvuga nabi Kirikou bigeze hiyo, kuko twese turakosa my friend. Hama tugarutse kwa Kirikou naho, nimba Kirikou koko hari contract basinyiraniye na Superbad, iki kiganiro narigeze kugikora ndavuga ati Kirikou arosa amahirwe ashobora guha amahirwe abandi baririmbyi canke akabima amahirwe. Nimba Kirikou yararose contract inyuma yuko atwaye ihiganwa akagerageza uburyo bwose akagitwaramwo nabi, navuze ati bishobora gukorora brand yiwe canke ikizera abantu bari bamufitiye canke bikongera inguvu n'ubundi yarasanzwe afise. Kino kiganiro abantu bakizi mwaranakiravye cyane, musubire hasi mu biganiro nakoze kirimwo mwumvirize ibyo navuze. Kirikou nyimba yasinye contract akaba atariko arakurikiza ibyo basinyiraniye muri kontra, ashobora kuba ariko abuza amahirwe abandi canke izindi company runaka, bituma zitizera aba artiste kuko babona ko batubahiriza ibyo bavuganye n'amashirahamwe, ari nabyo bizotuma n'ikizere bobagiriye gitakara, bigatuma abandi baririmbyi bataronka ya mahirwe kandi bose atari nka Kirikou. Ariko mu gihe Kirikou yobikora neza akubahiriza contract basinyiraniye, nimba yarabayeho inyuma ya competition, bizotuma n'izindi nganda ziza zikizera abaririmbye, zikizera aba artiste, zikizera aba influencer, kuko babona ibyo barimwo ko babikora neza kandi babikora babikunze. Mugabo mu gihe Kirikou yodekona ntiyubahirize kontra canke amasezerano boba baragiranye, aho azoba ariko ashira muyabira abandi ba artiste canke aba influencers bose bakoresha zino mbuga, kubera deja azoba yaratengushe uruganda rwamuhaye isoko canke rwamuhaye imodoka canke rwamuhaye ayandi mahirwe. Mugabo mu gihe azokubahiriza ibyo bavuganye, aho azoba ariko ashira no ku isoko abandi canke urundi rwaruka, kuko no munsi Kirikou yabaye ikirore, nuvuga icitegererezo ku bandi bantu. Nimvuga ikirore ntimunahore ni nka kuriya kuntu usanga ahantu hamanitse ikirore ukaza kwiraba mukavuga ati wow, meze neza, ndabona ndashajije. Rero na Kirikou mu gihe bino bintu yovyitwaramwo neza, azoba yabereye icitegererezo abandi ba artiste, bizotuma nabo babizera bakavuga ati wow, Kirikou turavye ukuntu yitwaye turabona two tunganya irindi higanwa canke n'ayandi mashirahamwe agatunganya yandi mahiganwa kugira ngo bame bashigikira aba artiste. Uno munsi muri game mwama mwidoga ko aba boss canke abantu bafise ama company runaka batitaho umuziki, ugasanga kumbi impamvu batawitaho naya makosa mugenda mukora. Wewe uza ku blaming umundi muntu nawe ubwawe kuri kote yawe nturi mwiza. Nimureke ishyari, mureke inzigo, hama murabe mukundane, dushire hamwe tuduze umuziki nk'ibisanzwe, urabe ko industry itazotera imbere atani ikintu birinze gusaba. Rero nico gituma ndiko ndavuga Kirikou niyubahiriza ibisabwa byose basezeranye, nawe nese umwana muto kuko ntabwo ari kontra ya mbere azoba asinye, asanzwe azimenyereye, bizotuma aba bossi, amashirahamwe, ama companies yizera abaririmbyi nkuko bari basanzwe barabitanguye, hama music izamuke ije kuri rwa rugero mwipfuza. Hama nkakwibutsa ko ikiganiro nari nabateguriye kigarukiye ngaha,
nkakwibutsa wewe wakoze subscribe kuri umuntu wacu, ama we nawe utarayikora nawe uri uwacu, ariko wibuke ufyonde ku gakengeri, ukore like, comment na share, dukomeze kwibanira tugire n'umuryango mugari. Ciao ciao.